bavuze urugo rw'ihema ni urugo rwari rukikije iki ihema ry'ibonaniro hama uru rugo rwasobanura iki uru rugo rwasobanura Kristo kuko mu gitabo novuga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice c'10 ku murongo w'9 Yesu niyo havuga ngo ni jewe rembo unchako canke unchako niwe ashika kwa data Bibiliya yerekana Yesu nk'irembo Bibiliya yerekana Yesu nk'iki nk'urugo urugo rw'ibonaniro rwasemburiza Kristo ko ntibizokunda ko umuntu yinjira mu bwami bw'Imana ko umuntu aragwa ubugingo budashira ntibizokunda ko umuntu aragwa agakiza adaciye kuri Kristo icambere iki gicaniro cari gikoze mu giti bita umushita umushita cari giti gikurira mu bugaragwa ahantu hari imbeho ahantu hari umuyaga mwinshi ahantu atamazi ahari hama ico giti nico baca batora bakagenda bakagikora mwiki igicaniro uko igikomeye si kuba yarapfuye ku mukristo igikomeye ni gutahura uburyo yapfuyemo kuko ubushobozi bw'umukristo buhagaze mu gutahura ibanga ry'ukuntu Yesu yafuye ivyo yari karakora nico bita ubushobozi bw'iki bw'umusaraba Paulo acavuga ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni ariko n'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese ki agakiza nico Yesu acavuga ngo ugomba kunkurikira niyikorere umusaraba wiwe maze agira iki ankurikire bavuze kwikorera umusaraba ni gusarendinga ni guheba hariho ibintu ugenda uraheba ukurikiye Yesu nta numwe yakurikiye Yesu atageze icageze iki icaheba Petero yarahevye kuroba Matayo yarahevye gutoza kodi hariho abahevye abagore hariho abahevye novuga ibintu bitandukanye gukurikira Yesu bigijana n'ikiguzi cyo kugira iki cyo guheba nico bita kwiyanka Imana ishimwe cyane rero novuga apa yuko warakiriye Yesu urakeneye gukurikira Yesu bavuze kweza bisobanura iki guhindura ivyiyumviro guhindura ingendo guhindurira imyitwarire guhindura uko wahora ubona ibintu kuntu wahora wumva ibintu bisigura ngo iki nico cerekana ikindi gikorwa gikomeye Yes bakunzi ba Shine TV reka ndabikaze ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabera no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabera muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up don't giving up mu ntu zose kurakora kuko ari ntabwo imusubiza inyuma yes iyo nigaha misi yose muba mubizi ni mignone wanyu mignone du monde mignone du ciel nenda bakumbuye kwipresenta muri way ntari jenyene ariko mfise wadufatanije ikiganiro notangura mvuga ngo nahenda bakumbuye cyane pako Shine Way muri Manadiza ko muri Shine Way nitwe twaturi kumwe mugane muri Manadiza navuga ngo sinzi ngenda kuyexikiza sinzi ko ibyo byavuye ko sinzi ko ari prophète bwareka ntisarishe ntituregane tugomba tuganire twagarutse ubwira kandi namuhani kazi uvuga ngo nabo baramutse hamwe n'ibikomeze kugenda neza kandi cyane prophète yes murakoze cyane ndaramukije abakunzi b'ikiganiro Manadiza abari mu gihugu cy'u Burundi abari muri Afrika abari muri Europe Etats-Unis n'ahandi ubona n'amahoro bw'umwami wacu Yesu Kristo birushirize kubana namwe amen yes niwe wari wabuze sije nawuze twese tubigira ibanga ni banga urazi byagushikiye yes hariho abantu bibaza ngo hariho abantu bambajije ngo yo ngo kubera ko mutakoze Manadiza ikindi dushobora kugiheba guys dushobora gukora ikiganiro n'ikiganiro tuzi ko apa yuko je kimfasha n'umukozi w'Imana kiramufasha kandi kirafasha n'abantu benshi ubwo rero Shine Way TV canke umukozi w'Imana tuhari kugira ngo tubabwire ibyubaka imitima n'imibiri yanyu yes hari abantu bakunze ikiganiro twakoze la fois passée nubwo jeudi bitakunze ko dupostinga bariko baravuga ngo nakunze ingene mufite umutima wo gukunda igihugu amemta no gukunda Imana ndavuga ati nshobora gukunda Imana ntushobora gukunda Imana utabona ntushobora gukunda Imana udakunda igihugu nibyo gukunda yes uko biri kose biba bimeze neza tu excuse rero mutubabarire ntituzosaba kubura ni promesse uno musi rero tugiye kubandanya kuri ntoze yacu nibaza ko uno musi tuzakurotira n'ivyakunda n'ibitakunda tuzoguma tubandanya gushika muvyumvise kuko twarabonye ko biriko birafasha abantu benshi ikiganiro turiko canke teme turiko y'amavuta nibaza ko prophète aza guca ku mayange ivyo tumaze kubona ku batashoboye kuraba ikiganiro muganda babwiye ati genda murabe niho mubona neza kugira ngo tubandanyiriza no kuri sujet y'ino musi karibu cyane
Yes, avant yuko novuga tugira resume gato Yeah. imbere dusenge kubwo abantu bagiye gukurikirana kino kiganiro Yeah. kugira ngo nkemu y'ubwenge no gutahura ibe ku buzima bw'umuntu umwe wese. Yubu yavuze ngo avuze rimwe numva kabiri Yes. kugira iyo nkemu igaragare hagati muri twebwe. Amen. Data mu izina rya Yesu turagushima kubwo kino kiganiro n'abantu bose bagiye gukurikirana ino video yabo no munsi no mu misi izoza, reka impemu yawe y'ubwenge no gutahura y'ubushobozi igaragare muri kino kiganiro, ibidasanzwe urushirize kubikora kubw'icubahiro ca Yesu Kristo, ni mu izina rya Yesu tubisenze tubyizera, amen. Imana ishimwe. Ubuheruka twariko tuvuga kuri teme y'amavuta, niyo tumaze ko novuga imisi. Ni urugendo tumaze rw'igihe kirekire, aho twaravye muri Ancien Testament abantu basiga, turabona ukuntu basiga abantu batatu, ico vyasobanura, ukuntu vyasobanura Kristo muri ayo madomene atatu. Mu nyuma rero twari tugeze ahantu tugomba kubona umukristo muri zino office kwari zitatu cyane muri ano mavuta uko ari atatu, umukristo nk'umuherezi, umukristo nk'umwami, umukristo nk'umuvugishwa. Ya rero ku kiganiro giheruka na ahantu twatanguye kuvuga novuga ijambo umukristo canke Kristo ico risobanura, aho twabonye ko Kristo bisobanura uwasizwe amavuta, aho twabonye n'ikintu bita antikristo, impemu ya antikristo ukuntu novuga igira iki ikora. Twarabonye ibintu byinshi kuvyerekeye imiryango, kuvyerekeye ishengero, kuvyerekeye igihugu. Turabona ko iyi mpemu niri kirakora muri kino gihe bivanye n'icanditswe twabonye mu gitabo ca Yohana, mu cete ca Yohana, aho avuga ngo mumenye bana bato mugabe gushika ubu kuko impemu ya antikristo imaze gukora, ngo kandi ba antikristo bamaze guseruka. Turabona ico bita ba antikristo, ntibavuze antikristo, ba antikristo. Twabonye novuga ibintu byinshi cyane. So uno munsi rero tugomba kuvuga gato umukristo muri office y'ubuherezi canke umukristo mu mavuta y'iki y'ubuherezi. Nico kiganiro tugiye kuganirako, kandi nizera ko tudashobora guheza uno munsi, ariko tuzobandanya kuko tugiye kumva ibintu biri deep and deepest. Ndavyizera ntakekeranya ko ari ibintu bidasanzwe tugiye kumva. Hama uyu munsi rero tuvuga gato ku buherezi. Ku buherezi tuvuze ku buherezi ntidushobora kuvuga ku buherezi tutisunze, tutagize reference novuga vyerekeye ubuherezi bwa Aaron, ukuntu bwatanguye, ni Imana yabutanguje. Ariko Imana mu kubutanguza birivuga ngo Imana ibwira Mose ngo igicapo c'ihema ry'ibonaniro yabonye ry'iryo mwijuru aba ari ryo aza kubaka hehe mu Bisirayeli. Tugomba turaba ubuherezi mu gikorwa c'ihema ry'ibonaniro, kuko igikorwa c'ihema ry'ibonaniro nico kivuga canke nico gisobanura nyezina igikorwa c'iki c'ubuherezi. Imana ishimwe cyane. Ihema ry'ibonaniro ubwa mbere vyasobanura riri mu Bayisirayeli ngo ni Imana canke nukubaho kw'Imana kuri mu bantu bayo. Ihema ry'ibonaniro mu Bisirayeli vyasobanura ni Imana ije gusemberera mu bantu bayo. Ihema ry'ibonaniro ryasemberiza canke cari igicapo cerekana Kristo, kuko igihe Yesu aza muribuka ko abamarayika bavuze ngo azokitwa Emmanuel, Imana mu bantu biki bayo. Imana ishimwe cyane. Hama rero tugomba turabe ibikorwa canke tugomba turabe novuga ibintu vyari bigize ihema ry'ibonaniro, ivyari vy'ukuntu ryari ryubatswe, turabe nico bisobanura, turabe nico vyakora. Imana ishimwe cyane. Unyemere uza kuraba ino video, uza kuraba kino kiganiro, uza kugira partage nyinshi, uza kugira commentaire, uza kugira ama like kugira ngo ino video ishikire abantu benshi bagira iki bashoboka. Turiko turasoma ku vyerekeye ihema ry'ibonaniro, icambere ahantu tubona babivuga ni mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 25 ku murongo w'8 n'uw'9. Ariko kandi umanutse gato uri kurasoma ku murongo w'9 haca havuga ko ihema ry'ibonaniro ryari gize n'igihimba ca mbere bita urugo rw'ihema. Bavuze urugo rw'ihema ni urugo rwari rukikije iki ihema ry'ibonaniro. Hama uru rugo rwasobanura iki? Uru rugo rwasobanura Kristo, kuko mu gitabo novuga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice c'10 ku murongo w'9 Yesu niyo havuga ngo ni jewe rembo, unchako canke unchako niwe ashika kwa data. Bibiliya yerekana Yesu nk'irembo, Bibiliya yerekana Yesu nk'iki nk'urugo. Urugo rw'ibonaniro rwasemburiza Kristo, ko ntibizokunda
ko umuntu yinjira mu bwami bw'Imana, ko umuntu aragwa ubugingo budashira, ntibizokunda ko umuntu aragwa agakiza adaciye kuri Kristo. Nico Bibiliya ivuga ngo nta rindi zina twahawe munsi y'izuba abantu bakwiye gukirizamo atari rya Yesu Kristo. Inzira yonyene, irembo ryonyene riguha guhura n'Imana Data, riguha kwakira ubugingo budashira, riguha agakiza k'ibihe bidashira, ni igihe wizeye Kristo mwami n'umukiza, ni igihe uciye kuri Kristo. Siguca kuri Muhammad, siguca kuri Bikira Mariya, siguca kuri Buddha, siguca kuri kiranga canke izindi mana zose abantu bagerageje gushiraho, canke abantu bayishiriyeho nk'amasysteme bumva ko yobaha agakiza, bumva ko yobaha ubugingo budashira. Oya, inzira yonyene yatanzwe ni Yesu Kristo. Nico Bibiliya kivuga ngo uwizeye umwana arafise ubugingo budashira, ariko utaramwizera nta bugingo budashira gizeki afise, ngo kandi aramaze gutsindwa n'iki n'urubanza. Rero irembo canke urugo niko gwasobanura yuko Yesu Kristo niwe nzira. Nico gituma Yesu avuga ngo umbonye ababonye Data. Imana ishimwe cyane. Nico byasobanura novuga urugo rw'ihema. Nico casobanura. Sinzi ko ari ikibazo bufise ngaha nkiriko ndavuga ku rugo rw'ihema ry'ibonaniro. Biratahuritse. Ndumva bitahuritse. Yes. Ndahimiriza umuntu wese rero yariko arankurikirana amenye uko agakiza ntandi kabonerwa atari muri Kristo Yesu. Urashobora kumbwira ati rumva jewe sinizera Kristo Yesu, ndizera Buddha, n'umuhindu, siniba, sinica, sisambana, sinywa inzoga, ndumva ko ndi umwana w'Imana. Ibikorwa byiza sivyo bikugira umwana w'Imana. Hari itandukaniro ry'agakiza n'imico myiza. Urashobora kugira imico myiza udafise iki agakiza, ariko kandi ni byiza ko agakiza ukongera ko imico myiza. Nico Bibiliya ivuga ngo mwame ivyama bikwiranye kugira iki no kwihana. Umunsi umwe tukiri abana, hari igihe twara twigana novuga twaravye amafilm ari mu Lyon, novuga gutonoma aho yakwintare, sivyo? Ntitwaca duhinduka intare, twaguma turi abantu. Bisigura ngo ivyo ndiko ndagerageza gukora nk'intare ntibiza gutuma ncika intare kubera ntafise kamere k'intare. Urashobora kuba umuntu mwiza mugabo utari umwana w'Imana. Urashobora kuba umuntu mwiza mugabo umwijira izina ryo ritanditse mu gitabo c'ubugingo. Urashobora kuvuga ati jewe nta kibazo kazima ndumumizirma mugabo nifise ingeso nziza iki. Nshuti yanje sinze kukujija sero n'ivyizegwa vyawe, ariko nje kukubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni vyiza ko wizera Kristo Yesu. Biranevuga ngo abo rero nibo bavyawe n'Imana, batavyawe no kwifuza k'umugore canke n'umugabo, ariko bavyawe n'iki n'Imana. Sino yaba ijuru ryojamwo abantu bafise imico myiza, nta mpamvu Yesu yuko yari kuza kudufira. Yuko Yesu aza hariho abantu bari bafise imico myiza, Shadraka, Meshaki na Abdenego, birivuga ngo bari abantu b'inyankamugayo, barabarondera ko ikosa na rimwe bakagira iki bakaribura. Ba Daniel nuko nyene, bisigura ngo Yesu ntiyaje kubera abantu batari bafise imico myiza. Yesu yaje kubera abantu bari babuze ubugingo bugize iki budashira. Imana ishimwe cyane. Hama uvuye ku rugo rw'ihema ry'ibonaniro hari ikintu waca ushikirako. Ikintu waca ushikirako cya kabiri cari igicaniro cyo gutambirako ikimazi cyangwa cyo gutangirako ikimbazi. Ukicinjira mw'irembo, ukicinjira mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro, washikira ku gicaniro. Hama ico gicaniro cari igicaniro batangira ku iki ikimazi. Mugabo iki gicaniro gisemboliza umusaraba wa Kristo. Imana ishimwe cyane. Kubera iki gisemboliza umusaraba wa Kristo, icambere iki gicaniro cari gikoze mu giti bita umushita. Umushita cari igiti gikurira mu bugaragwa, ahantu hari imbeho, ahantu hari umuyaga mwinshi, ahantu atamazi ahari. Hama ico giti nico baca batora bakagenda bakagikora mwiki igicaniro cyo gutangira kw'iki ikimazi. Hama iki giti c'umushita nico casemboliza yuko Yesu azoza kandi azofira ku musaraba, azofira ku giti igorogota. Nico byasobanura. Hama iki gicaniro baca bagitangira ko ikimazi, mugabo by'abari bimazi by'impongano y'ivyaha zuko bwoko bwa Isirayeli. Hama ibi bimazi batanga ntivyari bimazi bikuraho ivyaha,
byari bimaze bifuka icaha. Nico Bibiliya ivuga ngo umuriro kuri ico gicaniro ntuze wigera izima. Igituma umuriro wo ku gicaniro utazima kwari kubera abantu bama bafise ingorane zo kwama bakora ivyaha. Abantu bama bafise ingorane zo kuguma mu vyaha. Abantu bama bafise ingorane zuko ivyaha bakoze marwe ko batanze amaraso y'imene, y'intama, bashize kwa amafu, icaha cabo carasubira kikaboneka. Rero iki gicaniro casemboriza umusaraba yuko igihe Yesu niyaza wewe ntazoba aje gufuka icaha, ikimazi ciwe niwe nyene, kuko Yohana yavuze ngo nguyu mwagazi w'intama ukura icaha cari bari mwisi. Yesu niyaje gufuka icaha, Yesu yaje gukura hiki icaha. Nico gituma uyu munsi uri kurankurikirana wizeye Kristo mwami n'umukiza, ntibisaba kutanga amafaranga kugira uharigwe ivyaha, ntibisaba kutanga intama, utanga ibimazi. Ikimazi caratanzwe kimwe kizima c'intahava, arico Yesu Kristo, amaraso yiwe yasese ku bwacu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko amaraso Yesu Kristo akomeye gusumba amaraso y'impene, akomeye gusumba amaraso y'intama, akomeye gusumba ivyo bama batanga, kuko birivuga ngo ivyo bimazi vyabonetse ko ari ibinyantege nke ku caha, kuko icaha cagumye kigira iki kiboneka. Rero iki gicaniro casemburiza umusaraba. Yesu ko azoza gufa ku musaraba kugira ivyerekeye icaha bitoregwe inyishu rimwe rizima. Imana ishimwe cyane. Nico gituma uyu munsi bishize ugakora icaha cyangwa umuntu akagwa mu caha n'undi abantu batarakizwa, Yesu ntacasubira kubambwa. Wizera igikorwa yagize iki yakoze. Hama ico gikorwa yakoze, amaraso yacu aracafise ububasha. Amaraso yacu aracafise ububasha marwe nuko hera imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Uko ico gikorwa yarakemuye ivyaha vya kahise na kubu na kazoza. Imana ishimwe cyane. Rero novuga iki gicaniro, novuga nico casobanura. Hama nkiri ngaha nyene ku musaraba, kuko twumvise yuko casobanura umusaraba, hari ikintu gikomeye ngomba ko turabako. Ukicinjira wacubona iki gicaniro, twumvise yuko gisobanura umusaraba nk'impongano y'iki y'ivyaha batangirwa, ariko ko Yesu wewe yaje ku musaraba kurangiza icaha rimwe rizima. Ariko cyo tubona ngaha rero ikindi gikurikira, turiko turavuga umusaraba. Ukicinjira nico wabona byasobanura ikindi gikurikira, yuko igihe winjiye mu bwami bw'Imana utahura icambere ibanga rikomeye gihugo Yesu akoze ku musaraba igorogota. Burya ubushobozi bw'umukristo buhagaze mu gutahura ikinyegezwa cahabaye igihe Yesu yari karapfa. Murambwira abantu icari gikomeye suko Yesu yari gufa, icari gikomeye ni gutahura uburyo yagize iki yafiyemo. Mu minsi iri imbere tuzobivugaho gatoya, turaba ukuntu vyasobanura kumukubita mu mugongo, ico vyasobanura kumutera imisumari mu maboko, kumwambika urugori rw'amahwa, ico vyasobanura novuga kumucumita icyuma mu rubavu, ico vyasobanura novuga gusengera hajya igetsemani, ico vyasobanura novuga ashitse novuga kwa Pilato. Ibintu vyagiye biraba, kuko igikomeye si kuba yarapfuye ku mukristo, igikomeye ni gutahura uburyo yafuyemo, kuko ubushobozi bw'umukristo buhagaze mu gutahura ibanga ry'ukuntu Yesu yafuye ivyo yari karakora. Nico bita ubushobozi bw'iki bw'umusaraba. Paulo acavuga ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni, ariko n'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese iki agakiza. Imana ishimwe cyane. Rero ndifurije umukristo wese karaba kino kiganiro gutahura ibanga rinyegeje mu rupfu rwa Yesu. Ibanga rinyegeje mu rupfu rwa Yesu niho hari intsinzi yawe, niho hari ubushobozi bwawe. Icya kabiri, uyu musaraba wasemboriza yuko inyuma yo kwizera Kristo ntibihagije gusa kumwakira, ntibihagije gusa kumwizera, haba hakenewe ikindi gikorwa cyo kwikorera umusaraba. Hariho itandukaniro ryo kwakira Yesu no gukurikira Yesu. Kwakira Yesu ni igihe wizeye Kristo mwami n'umukiza ugakonfesa ukamwakira. Gukurikira Yesu ni kwikorera iki umusaraba. Nico Yesu yavuga ngo ugomba kunkurikira niyikorere umusaraba wiwe maze agira iki ankurikire. Bavuze kwikorera umusaraba ni gusarendinga, ni guheba. Hariho ibintu ugenda uraheba ukurikiye Yesu. Nta numwe yakurikiye Yesu atageze icageze iki icaheba. Petero yarahevye kuroba, Matayo yarahevye gutoza kodi, hariho abahevye abagore, hariho abahevye novuga ibintu bitandukanye. Gukurikira Yesu bigijana n'ikiguzi cyo kugira iki cyo guheba, nico bita kwiyanka. Imana ishimwe cyane. Rero novuga apa yuko warakiriye Yesu
urakeneye gukurikira Yesu. Aha rero niho haca tubona ko ari itandukaniro rya Yesu nk'umukiza na Yesu nk'umwami. Abantu benshi hariho probleme duhora tugira minyo, ngomba ko dukosora gato. Duhora tubwira abantu ni vyiza ko wakira Yesu akakubera umukiza, kubera n'umwami w'ubugingo bwawe, ukaca umwaturisha. Ntabwo ari bibi. Mugabo tukavuga ngo Yesu ndakwakiriye numbera umwami niki n'umukiza. Ni confession nziza, ariko ni confession itekeye ama mystère atangaje. Waruzi yuko Yesu ashobora kukubera umukiza ariko ntakubera umwami? It is possible. Ko kubera umukiza ariko ntakubera iki? Umwami. Abakristo benshi rero bibaza ko bavuze ngo ndakwakira umwami n'umukiza yuko Yesu yaciye ababera umwami n'umukiza. Yesu arashaka kubera umukiza atakubera umwami. Tigute? N'umukiza wawe kubera yapfuye ku bwawe. Yapfuye ku bw'ivyaha vyawe. Yapfuye kugira uronke ubugingo bugize iki budashira. Par contre, Yesu sumukiza wabamwinzeye gusa, n'umukiza n'abataramwizera. Kuko gushika n'uyu munsi kuba isi itari kiragira ibibazo ni kubera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba he igorogota. Je bituma rivuga ngo turacari mu gihe cy'iki c'ubuntu. Je bituma igishengero rizogenda rizoduza iki gihe c'ubuntu kirangiye, niho tuzobona ko isi izobona iki ibara rikomeye cyane. Rero Yesu kugira akubere umwami si question ya confession, ni question ya dimension. Y'ubucuti mugize iki mufitaniye, y'imigenderanire mugize iki mufitaniye. Hariho abantu bakiriye Yesu nk'umukiza mugabo atarabebera umwami mu karere k'amafinance. Hagaze gutanga dime ati iyi dime singiye kuyiha pasteur naka, ntigiye gukora ibi nibi. Hagaze gutanga amashikanwa yumva umenga ni kibazo. Hariho abantu Yesu yabaye umukiza mugabo atari umwami. Hageze no vuga kuvyerekeye no vuga ubusaba yavuga ati Yesu nukuri je ndagukurikira mugabo kuri aka kantu oya burakihojeje ntiharagira. Abantu gasanga baramwizeye nk'umukiza. Hageze kuvyerekeye inzoga ati none akayoga hari sho kagize iki gatwaye burandindira Yesu urabizi turabiziranyemwo. Ugasanga umuntu Yesu ntaraba umwami kuvyerekeye iki inzoga. Ubundi ugasanga nawe ni itabi, ubundi nawe ugasanga ni ubusuma, ubundi nawe ugasanga ni ukubesha. Ugasanga mu mutima wiwe hariho ikibanza yanse kurekera Yesu, hari ikibanza yanse guhande Yesu. Bisigura ngo aho Yesu aracari umukiza ntarakubera iki umwami. Ugasanga arakuje ati vanana n'abajya abantu reka bijya bintu ati ugasanga umuntu ari karanigana. Imana ishimwe cyane. Rero kugira Yesu akubera umwami bisaba kwikorera umusaraba. Bisaba kwikorera iki umusaraba. Bisaba kumvira, bisaba kurekura. Imana ishimwe cyane. Muravuga ikintu gikomeye nutareka. Imana ishimwe cyane. Nutikorerako Imana ikazogukorerako bizoba ari ibintu bigoye cyane. Nutemera kumvira mpemu yera akakwicakirira ngo umwumvire ku nguvu bizoba ari ibintu bigoye cyane. Aha niho benshi rero hagira ko abantu bumvira canke baheba ibintu bamaze guhura n'ibintu batari bakwiye guhura navyo. Imana ishimwe cyane. Imana idufashe, Imana ifashe umuntu wese ariko araba kino kiganiro. Ahantu uzi yuko wankiye kugurira Yesu umureka hinjire, umureke ahicare. Ashobora kuba utavuga ukuri, ushobora kububesha, ushobora kuba ari iki bitandukanye. Reka umureke akubera iki umwami. Umwami yamakeneye ikibanza ca mbere, nta mwami akenera ikibanza ca kabiri. Kandi mwibuke birivuga ngo ni Imana igize iki ifuha kabisa. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Nico rero novuga vyasobanura. Sinzi ko noshobora kubandanya canke hariho ico wongera ko canke uvuga kuri ibi bintu. Commentaire sinzi. Je commentaire officiel kuri akantu hariho ikintu wavuze gikomeye cyane yaho Yesu atubera umwami n'umukiza. Bon, dimo sinzi ko hari ibintu isinyigisho zisigaye zihari uno munsi usanga abantu baramaze kwizera ko bahariwe. Ugasanga baye mu byaha nyine aridegembya. Jean ugasanga okay wowe uri mu byaha ibintu ngo yango je narahari urumva ntagifata ko icara ubusambanyi gusambana ko ari icaha kwiba ko ari icaha donc yarababariwe. Nibaza ko ahantu vraiment ahantu hakomeye cyane. Nibaza ko umwe wese ariko araba ikiganiro yo kumva nyange ugasurinya tout simplement ku muntu wese akadukurika kuko aho hanze ni byinshi vraiment aho ubona umuntu akubwira ko gusambana atari icaha kubera ko yarakijijwe yarakiriye nk'umwami n'umukiza. Pawulo avuga mu gitabo cya Tito avuga ngo
ubuntu twahawe ntibutume dukora ibyo dushaka cyangwa ibyo twifuza, ahubwo ubuntu twahawe budufasha kunesha icyaha n'ibyifuzo by'umubiri. Rero agakiza wakiriye sakaguha permission yo gusambana, yo kwiba, yo kugira ukaca uvuga ngo nta cyaha nagize iki nakoze yo gukizwa wa mugari. Yes, agakiza wakiriye ahubwo kagufasha kudasubira kuja muri ivyo bintu, kuronka ubushobozi butuma ugendera hejuru y'ivyo bintu kare vyahora bikugenderako, ubushobozi bwo kunesha ibyo ahora bigira iki bikunesha. Sino iyo ugumye uvuga uko kuri ngo narahariwe hama ukaguma ukora ivyo bintu, kenshi ngaha ikibazo azicugira n'icyaha. Kenshi ushisigara umeze nka ryashengero ryo muri Apocalypse birivuga ngo wewe ngo uvuga ngo uri muzima ariko warapfuye. Uvuga ngo uri umutunzi ariko uri umukene wiki w'umutindi. Bisigura ngo urashobora kugira connaissance y'ivyanditswe vyera na confession nziza, ariko isi imwe mikuravye ikavuga turi umukene, uri umutindi, uri umunyabyaha. Kubera iki? Iri shengero Yesu yariko aravuga yavuze ngo ehemagaze ku ruginagira iki ndakomanga. Bisigura ngo bo baguma biremesha ko bagifise Yesu kandi Yesu yarasohotse kera, kuko umuntu agusaba kwinjira bari hanze. Bisigura ngo igikomeye cyo kugira conscience gusa yuko wahariwe, igikomeye ni kurekwa n'ubwo bushobozi bwo guharirwa bukagutwara ahantu neshi cyaha, bukagutwara ahantu utaganzwa naco, kuko ubushobozi bugutwara ahantu wanka isi n'ivyifuzo vyayo. Nico Paulo acavuga ikintu gikomeye cyane, acavuga ngo nabaye ikibambwe kwisi n'isi nayo yashitse ikibambwe kuri jewe. Ngo ivyo nahora niyumvira ko ari inyungu nabibona ko ari ubuhombe, mbese ndabibona ko ari nk'iki kandi nk'ishano. Ubushobozi bwo gutahura ubuntu, ubushobozi bwo gutahura agakiza cyangwa kubabarirwa cyangwa kuri uwero rumugororotsi bugutwara ahantu bijya wahora wibaza yuko ari byiza vyaho harimwo, ubibona nk'ishano, ubibona nk'ibintu bibi, ubibona nk'amadeshe. Nico Paulo rero yariko aravuga ivyo nahora nibaza byose ndabibona ko ari ubusa. Imana ishimwe cyane. Rero novuga nimba aho ufite concept novuga Imana igufashe cyari ikintu kitari cyo. Yari ivyo je. Ego. Tashaka kubandanya gatoya. Yes. Tuza kubandanya. Uvuye rero ku gicaniro wacishikira ku kintu bita ikigarigari. Ikigarigari sinzi ukuntu kivuga. Ikigarigari n'ahantu Aroni yogereje abana biwe. Hari ahantu imbere ko kwinjira mu ihema ry'ibonaniro abaherezi babanza koga kwiyuhagira. Nibi ubona abamizirima bagomba kwinjira mu musigiti babanza novuga gukaraba. Niho bakuye novuga ijya teori, niho bayikuye, kuko idini y'abamizirima ugiye kuraba iregeranye cyane na Judaisme bivanye n'ukuntu basa nkaho bava mu gace kamwe. Ica kabiri bivanye nuko Islam uravye ibisogokuruza vyaza gusanga bihura kuri Aburahamu. Rero bo barizera Old Testament, isezerano rya kera, nico gituma ubona Moize bamwizera cyane. Bijye bitabo vya Mose aza kubisanga mikoro wani niki. Rero mwihema ry'ibonana imbere ko winjiramo babanza kugira iki koga, babanza gukaraba. Mugabo vyasobanura iki? Vyasobanura ikintu gikomeye cyane. Imbere ko binjira mu ihema ry'ibonaniro bakarabira ahantu bita ku kigarigari. Ikigarigari rero Aroni yabanje koza douche mubiri wose abahungu biwe imbere yuko batangura kwinjira muri ihema ry'ibonaniro. Ubwa kabiri akaca abakarabisha iki ibiganza, ntibasubiye koga umubiri wose, bakaraba ibiganza n'amaguru no mu maso. Bisobanura iki? Bizasobanura ikintu gikurikira. Bizasobanura ngo uwo Aroni ni igicapo ca Yesu. Yesu azoza yogeshe ishengero canke abamwizera n'amaraso yiwe rimwe gusa. Ubukurikira ukwezwa tuzoca dusigara twezwa n'ijambo ry'Imana. Azobanza atweze rimwe gusa n'amaraso yiwe. Ikindi gikorwa gikurikira ni kuca twezwa n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi warakijije ukakira Kristo Yesu umwami n'umukiza, ntushobora gusubira kuvuga ngo amaraso Yesu ngo naze ngo agire iki anyoze. Yarakogeje igihe wizera Kristo umwami n'umukiza. Ubica uvuga ati amaraso ya Yesu amvugire. Nasubira kuza kugira iki kokoza.
arakuvugira nico biri kivuga ngo ayo maraso avuga ivyiza gusumba amaraso y'iki ya Abeli ngo ataka ivyiza n'imbabazi ku buzima bwacu hama hageze kwezwa rero ca twezwa n'ijambo kuko biri kivuga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 17 ubeze mu kuri kuko ijambo ryawe niryo kuri Yesu asherekana yuko ijambo ry'Imana rirafise ubushobozi bwo kugira iki bwo kutweza bavuze kweza bisobanura iki guhindura ivyiyumviro guhindura ingendo guhindurira imyitwarire guhindura uko wahora ubona ibintu ukuntu wahora wumva ibintu bisigura ngo iki nico cerekana ikindi gikorwa gikomeye nico bituma umukristo uzobona afise intege nke akamavuga amaraso Yesu Kristo amvugire akagenda kwaturica mugabo akaba ari umukristo atiha ijambo ry'Imana adasoma Bibiliya atumviriza ubutumwa bwiza ni umukristo bizobimugoye cyane guhinduka kuko ijambo ry'Imana niryo ritweza niryo riduhindura Paulo acabwira Timoteyo wewe ngo niryo riturera rigatuma ngo tuba umuntu ashitse mu vyo kugororoka ngo riradutunganya riradukosora riraduhanura rikanadukomeza Imana ishimwe cyane rero ndifurije umukristo wese adukurikirana nkemu yera kugusukamwo urukundo rw'ijambo nkemu yera kugusukamwo urukundo wo kunezererwa gusoma Bibiliya bwo gukunda gusoma ijambo ry'Imana bwo gukunda kumvira ijambo ry'Imana bimere nka Dawidi ngo ijambo ryawe rirandyohera gusumba ubuki bwiki bw'umutsama rero iyi niyo dimension uri ku kigarigari nahani ijambo ry'Imana rikuryohera nahani ijambo ry'Imana rigusosera nahani ijambo ry'Imana ufise apeti yaryo hari igihe ushobora gutora Bibiliya ukumva menga uraryoherewe gusa no kuyibona hari igihe ushobora kumviriza ubutumwa ukumva menga wosimba kuba uri kurabwumva ni kubera ubu uri kuri dimension yaho mwemu yerasusa urukundo rw'ijambo ry'Imana muri wewe Imana ishimwe cyane hama ikigarigari byari rigizwe n'ikindi kintu bagikora mu byerekeye ivyirore by'abagore mugabo ibi vyirore bambura amahereni abadamu n'amashanete bagaca bakoramwo ivyirore vyasobanura iki vyasobanura ngo mu rugendo rwo gukurikira Yesu mu rugendo rwo kugendana n'Imana bisaba kugendana n'Imana ufise umutima uciye bugufi ikintu kizokwereka ko umuntu azi Imana umuntu wese azi Imana aciye bugufi kabisa umuntu uzobona ari orgueil yiyemera tukana abandi bose abasuzugura abandi bose abashira hasi uzumenye umuntu ari kure y'Imana umuntu wese yegereye Imana agendana umutima uciye bugufi agendana umutima umenetse agendana umutima utuje sinye ikwereka ko umuntu ari hafi y'Imana igihe cyose cya bugufi reka nanga karorero wana uravye hariya hejuru iriya misozi tubona hariya haruguru uyiravye hariya sinzi kuyibona womenga hari aho ushobora guhagarara ukamenga ujya musozi ni mutoya ukamenga murareha mugabo plus ujya musozi uwegera plus usanga ari munini gusumba uko waruri plus uwegera usanga ari munini gusumba plus uwegera usanga ari munini nino nzu uri kure womenga ni ntoya mugabo uyegere uza gusanga igira iki igusumba rero plus wegera Imana ko umenye kugendana n'Imana ubona ubunini bwayo ukaca ubona ko uri umuntu muto ukabona ko uri umuntu agize iki usanzwe rero iyo simplicité uko guca bugufi niko usohokana mu ibarabara uhuye n'abantu ku kazi uhuye n'abantu mu kibano baguma babona uri umuntu ugize iki uciye bugufi kuko igihe cyose ntiwimezira ku bantu wama ubona uri imbere y'Imana umuntu wese rero agendana n'Imana aba ari umuntu aciye bugufi nico biri kivuga ngo nzogendana ngo n'abafise imitima igize iki iciye bugufi Imana igendana n'abantu baciye iki bugufi Imana ishimwe cyane rero Imana idufashe muri kino gihe mbabariye kubivuga muri kino gihe dufise abakristo benshi b'abanyabwibone bari orgueil hariho abakristo bavuye muri série de prière cyangwa bavuye mu makoraniro ashobora guca ku bantu azi nkana baramutse nkaho mega kumuramutsa n'umuntu wo hasi kwera watagiye kugira iki gusenga cyangwa umuntu ari karanywa inzoga akabona ko umenga n'umunyavyaha sino mwegere Imana ishimwe cyane ahandi naho canke kubera ashobora kuba afise ingabire kanaka akaca abona ko ari umuntu wahatari gusumba iki gusumba abandi ugasanga bavugisha uko ashatse abaramutse uko ashatse abafata uko ashatse nta bugwaneza bereka nta bugwaneza bereka nshuti yanje ushobora kuba ufise ingabire mugabo utarahura n'Imana ni kimwe kubona manifestation de Dieu ni kindi guhura n'Imana birivuga ngo Eli mu gihe ciwe
yarakeneye kubona imana ngo haze umuyaga mwinshi imana ntiyari muri uwo muyaga usanga hariho abakristo bumva ko bafise ingabire abakristo babona kumenga barakoreshwa n'imana ukadusanga ntibari humble urashobora kuba ufise ingabire urashobora kubona ama manifestation de Dieu umugabo utararonka révélation y'ikimaniti bivuga ngo na Eli ku musozi ngo imana yaramuhamagaye kwikeneye kuvugana nawe kumwiyereke ngo haza umuyaga mwinshi ngo ariko ntiyari muri uwo muyaga haza imituragaro haduka umuriro haza nyamugigima bisigura urashobora kubona ama manifestation de Dieu mugabo imana itari muri byo naho rero biri very dangerous umuntu wese uzomenya ko azi imana umuntu wese uzomenya ko ari proche n'imana umuntu wese uzomenya ko ari hafi y'imana aba afise umutima ugiziki uciye bugufi nshuti yanje peu importe ushobora kuzi kuririmba ushobora kuzi kuvuza gitari neza piano neza ushobora kuzi kuvuga ubutumwa ngo profetiza gusengera abagwayi ushobora kuba ufise amafaranga menshi n'icubahiro n'ibindi Bible ivuga ngo ntaco turi tutagizwe kandi nta nico dufise tutageze iki tutahawe kandi mu buzima uzabamenya ko utari alpha utari na omega hazokoma hariho abagutanguri hazokoma hariho n'abazoza inyuma yawe kandi hazokoma hariho n'abandi baronka ibirenze ivyo ufise n'abandi bazokora ibirenze dushoboye kugira iki gukora ivyo ubimenye ucubana amahoro n'abantu bose rero imana idufashe kugira umutima uciye bugufi rero iki nico cigwa tubona kuki gari sinzi ko ari cyo kuvuga minyoni vuze ku kintu gikomeye cyane cyo guca bugufi hariho ikintu kimwe ntikibazo mugabo nibaza ko kari ico kibazo ndacimvira mu gitondo ngene bijemwe ibi bintu byo guca bugufi no kumenya ko umuntu yakirijwe canke ari mu mana akwiye guca bugufi kimenyetso cyambere akwiye kuba humble canke kuvugana n'abandi bantu bose hari imigenderanire tugira n'abantu badakijijwe sinovuga ku byo maholation byo urumva kuja mu maholation n'abantu badakijijwe byo nivyo bavyemewe kuko n'indi dossier mugabo hari igihe umuntu azagusaba nko par exemple mubere marraine sinzi ko zoyigira mu kindi cigwa iyo migenderanire ugasanga umuntu nakwituye kandi ugasanga n'umuntu ashaka kumufasha ashaka kumuba hafi warabizi neza ko ukijwe nico gituma yakwituye ese turemera kugirana imigenderanire ushaka kubo rwego kugirana imigenderanire n'umuntu ndimo nkubo disons nko mwaje ndakijijwe haraje ndakijijwe rambwe je nzogira mariage ingombere marraine of course nikiru kimwe ahubwo n'ikibazo gikomeye umbagije nikazo urumva ndacibaza mu gitondo ufise umutima uri humble uramenya yuko birivuga ngo turi umuco w'isi umuco ugira agaciro kubera uri mu mwiza n'umunyu ugira uburyohe kubera uri mu byo kurya agaciro k'umukristo naho kahari igihe ari hahantu abantu batizera Kristo kubera iki none intumwa zijeje kubona Yesu azutse mu bapfuye Yesu ataduganye nazo yabaretse bagume ngaha ni kubera bari yarakeneye kubumvisha yuko ntibagiye kuba mwisi irimwe abantu bose bakijije ahubwo abarungitse mwisi kugira uko yabahinduye abariko nabo bahindura iki abandi bashindura isi muri rusange rero biremewe cyane cya wiyumvira n'umugenzi tuvuge mwariganye muranavukana ukacureka kumufasha eske hari urukundo umweretse hari ubugwaneza azovuga ati abo bakizwa none menga hari ukuntu hari akazigo bafise ivangura kubera ntarizera cyameruko nta vyamwa vyiza wowe umwamiye vyotuma akurikira iyo mana wakurikiye kwava ati iyo mana menga ntijanti iyo mana menga imeze ukuntu kanaka abandi nabo ugasanga mu maeglise bace babahagarika ego ugasangiye muri mariage y'umwana wiwe ko umwana adasengera muri eglise kandi asengera mu indi eglise y'abantu bagize iki bakijijwe bizera Kristo umwami n'umukiza ngo yango yagiye mu bisi kweli tamuciye hari ikintu nkora nibaza ese iyo baguciye mu ijuru canke baguciye muri eglise yawe utwo bitona abakristo benshi babivamo ijuru abantu benshi babivamo ugasanga ubaze n'umwana wawe wivyariye arakijijwe maybe hasengera wese usengera nico gituma hariho ibintu dutegerezwa kwanaliza dukoresheje ukuri kw'ikijambo ry'Imana rivuga Imana ishimwe cyane kanshi ibi bintu byo guhagarika abantu ko bagiye kugira mariage mu yandi ma eglise aya nama ideology aba leader b'amashengero bagize kugira bagura amashengero yabo
kuko barabizi yuko nk'uko tuvuga ati wewe uciye ushiramwo iyi politiki umwana wawe nawe adusharonka umuntu baze muri eglise nyene abana bazovukira udusanga ibintu biguma vyaguka nico nta kindi ko dusanga rero turiko tubibugwanko twibagiye hore principal ko dufise ariho kuvuga ubutumwa bwiza kugira abantu bashike mu kumenya ukuri abantu bihane abantu bahinduke abantu bakurikire Kristo mugatukinjiza mu tuntu tudakenewe tugatuma nabo twagomba kubwira ubutumwa bwiza baduhunga batwegera kure bari bloke Imana idufashe cyane yes rero novuga ni ikintu nibaza by'ukuri gikwiye guhinduka ikintu nibaza by'ukuri kigiye guhinduka duhindura ivyiyumviro birivuga ngo nuko duhindike rwose dufise ivyiyumviro bishasha tugira ivyiyumviro bisa na Kristo ivyiyumviro vyuzuye ubumote bw'ijambo ry'Imana amen Imana ishimwe cyane amen yes sindaheza sinzi ko nobandanya canke twogira idi suite muzumva gute bo nibaza ko tukabandanya kuri kinye uravye umwanya n'ikirere tugarukirize ngaha tuzobandanya ariko kwihema ry'ibonaniro twari tukiri hanze ani turashika ku mpuzu zari zigize ihema ry'ibonaniro cyo twinjira hera na hera na hahera tuzobora ibintu biri powerful mu kiganiro gikurikira ntuzucikwe uze ube uhanze amaso kamera yawe ya telefone canke telefone yawe sa televiziyo yawe sizadi mate kiganiro kizoba kigiyeho kuwa kane ukurikire tuzobandanya ni suite tugiye kubandanya kuvuga kuvyerekeye ubuherezi Imana ishimwe cyane so reka twakire ngaha umukozi w'Imana washe nibaza ko jewe numva personnellement numva umutima wanje nishimye kubera ko icambere hari ibintu bavuze mu gitondo bariko baravuga ko bien sûr ndavuga muri matinale gusenga bari kuri ico kigo nyene bavuga uko ico kintu cyo guca bugufi cyo kumenya ko ubuntu bwose ibintu byose tuba turimo canke ibintu byose dukora tubikora kubera Imana tout simplement nta kindi kintu kimwe kidushoboje uvuze ikintu cyo guca bugufi numva ndafashijwe cyane ahandi naho niko ndiyumvira ibintu byo no munsi ngene usanga hari abantu benshi babaye bloqué kubera babandi bari sanse kubabera umuco kuko Bible nimba ivuga ngo muri umunyu n'umuco w'isi ugasanga hari umuntu wa bloqué ari hanze ntimwagira mukora ivyaha ntimwagira mube mu vyaha ye tout simplement ko bakeneye écoute bari bakeneye yo support yabi y'uburyo yabi ya présence ugasanga barakubuze kubera ko namavuga ati twigire kuri Yesu kuko Yesu même si yari umuntu atari abantu batari kumwegera wewe wasanga yicaye muri abantu batari bibaza ko yo kwicaranye nabo that's why usanga munamujadinga ngo why wicarana n'abasambanyi why wicarana n'abamaraya muga Yesu yavuga ati nico canzanye yes cyane bivuga ngo ntitwobera umunyu abo mwishengero kuko bo basanzwe bawufise tutegeza kwera umuco abo hanze yes nivyo rero numva mfashijwe nawe ukaba ufashijwe n'iri jambo rigire partage kugira ngo abandi bashobore kwakira kubera nabonye ko abantu benshi bakunda kandi bumviriza mananiza amaso yanje abonye agakiza k'Imana yes reka bakizere bakomeze kuja muri bose yes reka rero nshime cyane nibaza ko gusenga turangiza ariko imbere yuko dusenga turangiza nagomba sabe umuntu vraiment arabaye ikiganiro babandi mwandika mumbwiye ati je naraguze kane usigaye nandika mukomeze kwandika ariko mukomeze no gusharinga kuko ibi bishobora gufasha uwundi umwe cyane uwundi thank you yes kadushima Imana Mwami Yesu turagushima ko banye natwe muri kino kiganiro aho ariko dutahuza igikorwa cy'ubuherezi reka urushirize umurikira amaso y'impemu yacu imitima yacu umurikira n'umuntu wese reka kwirakira kino kiganiro amenye yuko ari wewe dembo ari we nzira ari we n'ukuri n'ubugingo kwatawushika kwa data atari umutwaye reka kandi umuntu wese yakurikirana kino kiganiro umwugurura amaso y'umutima atahure vyimbitse bidasanzwe igikorwa wakoze ku musaraba igorogota reka kandi Mwami Yesu Kristo ora dabashia faida umuntu wese ariko akurikirana kino kiganiro utange ku buzima bw'umuntu wese ugutahura agaciro ko kukureka ukamubera umwami ntube gusa umukiza ku buzima bwiwe ariko ube n'umwami ku buzima bwiwe reka kandi Mwami Yesu Kristo dutahura igikorwa c'amaraso yawe
yuko yatwejeje rimwe rizima, uduhe kandi no gukunda ijambo ryawe mu buryo budasanzwe, ariko kandi uduhe n'umutima uciye bugufi, kuko ataco tugize nta nico dufise utaduhaye. Nushime kubikoze kandi ko bibaye, ni mu izina rya Yesu Kristo tuvyizera. Amen. Amen.